Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ibintu bitoroshe na gatoya hagati y'abategetsi bahambaye cyane barongoye igihugu c'u Burundi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD turaza kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku itangazo rihambaye cyane umugambwe seneri umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi uhejeje gutangaza rikaba risohowe na Rwasa aho yabwiye abanywanyi ba seneri ndetse n'inyankamugayo gukora ibishoboka byose bakirinda muri no minsi kuko bariko barahigwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD hari byinshi ababwiye bihambaye kandi bidahumuriza biriko birategurirwa abaseneri turaza kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku karenganyo gakomeye cyane kariko karabera ngaha mu butungane benshi bakabona ko leta ya CNDD-FDD yananiwe gutunganiriza abarundi akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye basaba ko iyo leta yasezererwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko imaze kwica igihugu c'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho aya n'ayandi menshi tutababwiye mu mpfunyapfunya tugiye kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wacu ari nawe wanyu Shiramatsiko TV kanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo impahazwa mutama Jean Berchimasi nkuru nzima amaze umwaka urenga ahejeje umunyororo yakatiwe ariko aracafunzwe yitwa Jean Berchimasi nkuru nzima benshi bamuzi ku izina rya Adi ararenze imyaka 60 kandi asanganywe ingwara zitoroshe zikomeye cyane numwe mu yamirije ikiringo ca gatatu perezida Nkurunziza yihaye aho nyoye ibwirizwa shingiro nkuko biherutse kwemezwa na sentare ya Afrika y'ubuseruko asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe MCD kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 2015 Jean Berchimasi Nkurunziza yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza bari barongowe na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka bamufatiye ku Nyakabiga aho yari yagiye gusangira n'umuryango umwaka mushasha ageze mu iperereza ID yarahohotewe bikomeye bamuvuna ukuboko kugeza ubu byanse ko akira kubera bamwankiye kuja kugororwa Jean Berchimasi Nkurunziza yatanguye kuburanishwa muri 2019 amaze hafi imyaka 4 afashwe sentare nkuru ya Ntahangwa yamwagirije icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu nkuko yabikoze kuri benshi bapfungiwe politike ica imukatira gupfungwa imyaka 15 muri 2020 kuri daperi ya Bujumbura yaragabanije igihano imucira gupfungwa imyaka 7 kuri daperi yafashe iyo ngingo ifatiye ku busaza bwa Jean Berchimasi Nkurunziza kukungene yahohotewe no kukungwara agendana yaba parike yaba general yaba Jean Berchimasi Nkurunzima bose barunguruje mu gisata ca gasamburamanza muri sentare ntahinyuzwa muri 2023 sentare ntahinyuzwa yashinze ko ibirego byabo bidafashe igumizaho igihano byashizwe na Cour d'appel kwa 31 ukwezi kwa 12 2022 Jean Berchimasi Nkurunziza yararangije imyaka 7 yaciriwe yo gupfungwa ubu arakwije umwaka n'amezi 3 arangije umunyororo ariko aracafunzwe none apfunzwe n'iki apfunzwe nandi akakamaramaza ko gupfunga abahejeje iminyororo kazohera ryari mu gihugu c'u Burundi mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa ararira avuga ko bugisata c'ubutungane capfuye ariko ntagire ico akora bategetsi ni muhagarikiye gupfunga abahejeje umunyororo Mushiranganje Domine Banyanyibona wararahiye ko uzokubahiriza ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu wararahiye ko uzubahiriza agateka kazina muntu ujejwe ubutungane mu Burundi ni wewe ujejwe amabohero y'u Burundi none nukubera iki ugumiza mu munyororo abantu bahesheje imyaka baciriwe niye nyungu igihugu gifise mu gupfunga umutama agwaye nka Jean Berchimasi Nkurunziza nyiricubahiro perezida Evariste Ndayishimiye
waje utubwira ko babazwa n'abarundi barenganywa mu butungane. Byarageze aho urira urabye akarenganyo kari mu butungane. Bigenda gute ngo ntiwigere wumva akamo k'abaheza iminyororo ntibarekurwe? Ni iyihe nyungu ubutegetsi bufise mu gupfunga abo bantu atategeko na rimwe rikurikijwe? Procureur General de la République Leonard Manirakiza: mu kwezi kwa mbere kwarakubonye mu gikorane ca Kanguka uja imbere y'abarundi usengera ubutungane wongera wiyemeza ko atawe uzorenganya. Ni wewe wundi ujejwe abapfunzwe, ni kubera iki urenga ku mategeko ukagumiza mu munyororo abo ubutungane bwarekuye? Iyo imyaka yo gupfunga umunyororo yashinzwe na sentare irangiye, ukura hehe ububasha bwo kumugumiza mu munyororo? Bwa butungane watubwira uhagaze imbere y'Imana buri hehe? Bategetsi turabasabye murekure umutama Jean Berchimas Nkurunziza, turasabye murekure abo bose bahejeje umunyororo wabo. Aka ni akarenganyo gakomeye cyane kariko karakorerwa abarundi, benshi bakavuga ko byose biriko biraterwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burafungira abarundi ubusa, kandi bukaba buriko burakora amakosa akomeye cyane, aho benshi mu barundi bemeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya CNDD-FDD. Abapolisi b'u Burundi bafashwe gute? Iyi foto yaraye ibabaje benshi. Umupolisi atwaye utwiwe, imatera, isanduku abikamwo imyambaro yiwe n'ibindi bikoresho by'akazi ku ikinga. Aho ni mu gihe ikinga isanzwe ibujijwe mu gisagara ku itegeko rya General Gervais Ndirakobuca, umushiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyi foto yerekana ko uno mupolisi ashobora kuba ahinduriwe aho akorera. Ubundi abasirikare n'abapolisi iyo bimuriwe aho bakorera barahabwa imodoka ibunguruza. Niyo mpamvu atamashusho nk'aya twahora tubona. Umupolisi w'igihugu afashwe gutya byerekana agasuzuguro umupolisi mutoyo akorerwa. Si imodoka ya gipolisi kibuze, ahubwo izihari abakuru bazikoresha nabi, kenshi zikanakora ibyabo bakibagira umupolisi mutoye. Ibi ntibiha iteka Edeni. Umupolisi wa Edeni akwiriye kubahirizwa kandi agakwira gufatwa neza. Ibi byose nyine biraza byerekana akarenganyo kariko karaba ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikerekana ko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bamaze igihe kitari gito bapfukamye mu nda abarundi, kugeza no ku bashinzwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi babayeho nabi cyane kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iminsi 14 irarumanye urongoye umurwi userukira bene amatongo agera ku mahegitari 163 yo mu site Gasenyi Nyakabondo. Emmanuel Niyongabo apfungiwe mu iperereza azira kuvugira abo banyagihugu ko botunganirizwa, leta ikabaronsa imizibukiro y'amatungo yabo. Iyo leta nyine aho kubatunganiriza ahubwo akaba iriko ibabuza uburenganzira bwabo bwo kwitura ubutungane mu kubagirira ko iterabwoba ibicishije ku rwego rw'iperereza. Ibi ni ibikorwa biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Mu bijanye n'isuku, sagaseseshwa rumuri ko ikibanza cahahoze isoko nkuru ya Bujumbura kibangamiwe cyane amagara y'abantu mu gihe hacitse iyororero ry'umwanda. Ku bwa Jean Nduwimana ngo ibyo byose biri mu bigaragaza ugushaka guke kwa leta ko gusanura isoko nkuru ya Bujumbura, na cyane cyane ko abanyamitahe babikora atari bo babuze. Ibi bikaza bishimangira ibyo Bob Rukurika yatangaje, aho yavuze ko ahahoze hakorera isoko nkuru ya Bujumbura ariko harakorerwa ibikorwa byo mu mwijima, bikaba biri gukorwa n'abategetsi ba CNDD-FDD. Kubona haheze imyaka 11 yose isoko nkuru ya Bujumbura itarasubira kubakwa byerekana akagaye ku banyagihugu bugarijwe n'inzara n'ubukene, bishikirizwa n'ishirahamwe Orucom. Jean Nduwimana avugira iryo shirahamwe amenyesha ko mu bijanye n'ubutunzi isoko nkuru ya Bujumbura yari itunze imiryango myinshi mu Burundi no mu karere, ndetse igasahiriza bimwe bikomeye na leta yonyine ubwayo. Bikaba rero bidatahuritse ingene ugusubira kuyubaka abarongoye igihugu babikora ko bagasha, kandi bikaba binaboneka neza nyine ko bifise ikindi kintu binyegeje gihambaye cyane, nk'uko Bob Rugurika yabitangaje, aho yavuze ko iyo soko nkuru aho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura ubutegetsi bwa CNDD-FDD ibihangange
bariko barahakoresha baterekera abazimu. Ibi akaba ari ibintu byaje bishimangira ibyavugiwe mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Generali Alengiyome Bunyoni, aho yaburanye ku caha kijanye no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje umupfumu. Ibitangaza benshi n'ukuntu benshi birirwa bavuga mu bategetsi ba CNDD-FDD ko CNDD-FDD yashize Imana imbere, ariko bikaboneka neza ko ibikorwa ikora ataho bihuriye no gushira Imana imbere, nk'uko bamaze igihe kinini bahenda abarundi ko bashize Imana imbere. Dore ko babwiye ko umushingamateka Rwasa ku izina ry'umugambwe seneri yasohoye itangazo, ariko bikaboneka ko ari itangazo aburira inyankamugayo ko zakitonda muri no minsi, mu gihe inyankamugayo ziyoboka umushingamateka Rwasa ziriko zirakorerwa iterabwoba, bagafatwa bagapfungwa, abandi bakagandagurwa, abandi bakanyuruzwa hakaburwa irengero ryabo. Ibi byose nyine bikaba biriko biraba mu ntumbero gutera ubwoba abayoboka umushingamateka Rwasa, kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri gukora ibishoboka byose kugira ngo bumwake abanywanyi, ariko nk'uko byagiye bigenda mu myaka yashize bamwatse umugambwe ariko ntibigeze bamwaka abanywanyi, kuko abanywanyi bose ba seneri ndetse n'abadede benshi bayoboka umushingamateka Rwasa ariko bakajya muri seneri mu ntumbero bakajya muri CNDD-FDD mu ntumbero gukiza agatwe kabo. Ibi nyine bikaba byarateye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, aho iperereza ry'u Burundi ryamuhaye amakuru ko yibeshe akongera kwitoza ari kumwe n'umushingamateka Rwasa atacibanza yaronka ko Rwasa yahita amutsinda ku ikubitiro. Ibi nyine bikaba biriko biratuma CNDD-FDD ikora ibishoboka byose kugira ngo yirukanke kubayoboka umushingamateka Rwasa, harimo no kugandagura umushingamateka Rwasa nk'uko byagiye bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko Imana igakinga. Itangazo ryihuta ry'umugambwe seneri urongowe na Honorable Rwasa, naho imbere y'amategeko bamaze kumwaka, ariko Rwasa arakifata ko ari we ndongozi nkuru ya seneri, kandi n'abanywanyi batari bake ba seneri nibo babona ko ari we ubereye kubarongora, aho gira uko ishaka Nestor we bamubonamo nk'uri gukorera mu kwaha kwa CNDD-FDD, bakavuga ko batazigera bamuyoboka. Nyankamugayo mwese dusanganywe seneri, mfashe aka kanya kugira ngo twongere twibukanye ibihe umugambwe wacu seneri uriko uracamwo, kandi twongere duterane intege kuri aba n'abandi boba bariko baribaza uko bazoza ku mugambwe akazoza k'umugambwe kagiye kuzoba kameze. Twarababwiye ko inkinamico y'ikiswe ikoraniro kaminuza iheruka kubera Ingozi ku igenekerezo rya 10 Ntwarante 2024 iraba bene kuyikina n'ababafashije kuyikora. N'ubu amarwi adusumira abo nyine bakinye irya nkinamico y'Ingozi ngo bimirije kugira iyindi nkinamico ngo ni inkoraniro kaminuza. Twagomba tubasabe kutigera muha agaciro ibyo byose biriko birakorwa canke bitegurwa n'abo bantu bihagiye uburongozi bw'umugambwe seneri, babanje guhonyanga amategeko y'igihugu nayo umugambwe. Tubasabe rero kwamanwa bwa bumwe n'urukundo byanyu bibaranga, kandi mwirinde ico cose coza kigomba kuba kwegera mu ngorane, haba mu mvugo, mu ngendo, mu nyandiko ndetse no mu byo mukora mu buzima bwanyu bwa misi yose. Murakoze umushingamateka, murakoze umunyamabanga mukuru w'umugambwe seneri, umushingamateka Bizimungu Simoni niwe wasohoye iryo tangazo, ariko bikaba biboneka neza ko bariko baraburira abanywanyi babo muri no minsi igoye bariko baracamo babicishijwemo n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho abayoboka umushingamateka Rwasa bari mu gihugu hose bariko barahura n'ingorane zikomeye cane. Murazi uburyo ki bariko barabafata bakabapfunga, bariko barabatera ubwoba, ndetse n'ibikorwa bigayitse bitandukanye biriko birakorerwa abaseneri. Bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamuyoboka bafise ubwoba bukomeye cane, kubera ko batinya umushingamateka Rwasa, kandi bakabona neza ko ibintu bishobora gukomera cane mu minsi iri imbere. Twababwiye nk'ibiriko biraba mu gihugu hose, aho biboneka neza ko CNDD-FDD iri gukora ibishoboka byose kugira ngo itere ubwoba abanywanyi b'umugambwe seneri. Nk'akarorero ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 4 2024, urongoye urwaruka rw'umugambwe seneri ku rwego rw'igihugu Nkunzumwami Aimable, abapolisi bazindutse kumusaka hari isaha 10 z'ubuca.
imodoka pick-up yuzuye abapolisi yashitse ku rugo rwa Nkunzumwami muri karitsiye Musama zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Abapolisi bace batangura gusaka urugo rwiwe, bahejeje gusaka ntaco bahatoye. Abapolisi bace bamubaza bati hagati ya Rwasa na Nestor ushigikiye nde? Nkunzumwami nawe yabishuye ko atarota ahemuka. Yagize ati sindota mpemuka nje nshigikiye umushingamateka Agathon Rwasa. Abapolisi bace basubira bamubaza bati none nyuma yo kuha Nestor umugambwe seneri abashigikiye Rwasa muriko mutegura gukora iki? Nawe aca basubiza ati tugiye gusenga Imana izoturenganura. Abapolisi bace bagenda Nkunzumwami Aimable aca aguma mu rugo iwe. Bamwe n'abandi bakabona ko ari iterabwoba ryoba ryateguwe kuri izo ndongozi zishigikiye umushingamateka Agathon Rwasa, ariko bikaboneka neza ko bashobora no guhura n'ingorane zikomeye cane kuko bamwe muri izo ndongozi bapfungiwe mu mabohero mw'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, bose ataco bazira uretse ko bayoboka umushingamateka Agathon Rwasa. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Amakuru yacu nakagaruka. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.